Hari. Fisa amakuru mashasha aryoshe iki. Mutoyi wanje afise indi. Hari uyundi fisa. Afise indabasha. Gatoya nitabe telefone. Oui. Nasize 1,440,000. Yo bas ucuza kuyatora muhira. Nimba yafise yashire ko ucuza kuyatora. Naharuye nabi. Okay. Mutoyi wanje afise inda. Ati? Afise inda. Asha yakiriye ku muryango kwere. Imana ishimwe ko yeye. Imana ishimwe kabisa. Naryohewe kugira bisaba. Mu bintu vya mbere nasaba Imana. Navuga ati nukuri Imana dufashe mutoyi wanje ashika asama kugira urukundo rwongerekane kwa Miraje. Mu kirundi avuga ngo urugo ngo bagwaramye. Urumva nabizi kwanza. Nivyo kabisa. Ikibazo mfise n'ikintu. Mfise ubwoba. Ubwoba bw'iki? Mfise ubwoba kujya Mukeba wiwe. Ubwoba wogira ni ubwoba bw'uko iniyo mbanyi Imana yamuhaye yuko yoyibaruka amahoro. Uyu Mukeba wiwe arafise Mukeba urya. Umvise nakubwire. None Jisi ubwoba bwa Mukeba wiwe. Mukeba wiwe atazohava mwemera ko vyama amahoro. Ega sho kumvisha ariko wewe washitse twarinda. Uratangwe bya bintu byawe. Wewe n'abadakubuza. Mutwa matwari pfuye ko uvyumva wewe. Sivyo? Ndagusabye ntuzosubire gucisha izina ry'ujya mudamu mu kanwa kawe. Nta soni. Nivuze nabi. Uvuze nabi. Nivuze ubwo afise. Regura amenyo bya yamaze imyaka mingi atamwana afise. None ntashobora kunezerwa abonye mutoyi wanje ashitse gusa iminsi ngahe ngo afise. None gereka kunezerwa umuntu we yamwirondere wenyene kugira ngo aze baronke ikibondo mu rugo. Nuko bari kuja kumutura muri muzeye mu kigo c'ibere. Bijya byo kuza ngahari biguhangayishe gose rigene guvyo guhuma amasa makuru. Mana yanjye. Uyo mutima mubi wawe. Jese nzowukore kabisa. Oya si mutima mubi. Umutima mubi uyo. Regura amenya nawe n'umwana w'umuntu ashobora kumva ishari. Irigisha rirabaho. Nta shari ujya ashobora kumva nushaka kubinyumvisha na gato yango ndakumve. Ishari ryova hehe iyaba umugabo ari we yamwirondereye ariko umugore nyene we yagiye kumurondera umubyo shari yogira ishari nyabaki iyo cyaba buri umuntu afise ishari ira kumubwira ati mugabo wanje twihangane Imana izoduhereza kugiye cyayo ariko yaravye ati umugabo hariko kwirwa arahangayika kubera umwana hinge ndamuronderere mugenza wanje anze kubira muvyarira umwana mu rugo haba amahoro none uyo wewe ivyo ntubikurahe. Erega ashobora kuba yamubwiye gutyo kubera azi yuko iyo bayibaza ati mugabo wanje yo batari ari batavyara yoba ariko wowe mu gihe aciye ashika sama biciye vyerekana neza yuko umugore mukuru afise ikibazo. Je basi urumva rero amaze kubona yuko umutoyi wanje asama ashaka kuvuga ati kumbe rero bica vyerekana neza yuko jewe nije mfise ikibazo sivyo none atatabagira ishari nibwo bwo bafise rero urumva erega ni umutoyi wanje mukunda tishaka yuko abaho nabi. Ajevure ma ibintu byawe canke neko ndiyumvira ndagusabye ubigeza nimba ufire bashije canje neko ndiyumvira mfume ndamusaba Miraje abumundugikire ngahaye abe yagumye hano kugira azovyarire ngaha basi ariko wewe nindesha ubona ko Miraje kumera ko umugore we aza kuba muri rugo reka Miraje n'umuntu w'umugabo ahubwo vuga nimba basi ndakuruye kwa Miraje uje kubayo kugira umwarike data ahubwo wajenga azenga kuganzira bivye oya Miraje ariko umugore wazenga wancaze nivyo ko ndavuga burya wewe sha amashuri wize yapfuye ubusa kabisa ariko iyo kibazo c'amashuri na mutoyi wanje ntibihuye birahuye mutoyi wanje niwe mfise wenyene kuri inosi muri w'icyabe ari umvira none nk'ubu yo cyayi amuhimita ikavayo basi tubireke ganira ibindi nimba atadufise naho nta kundi genda uzari ifunguro twifungure nta bindi se tubireke kabisa urambuye iki Gaposho icyo naguhamagariye ngaha niki ndakumva uramubona uyu urabona uyu mudamu namba hariho umuntu premiere dame uyu niwe wa mbere premiere dame uranyumva
uyu ni malikia wo ngaha mu nzu. Mu minsi idateba buca tuzanira umubebe ngaha mu nzu. Ranyumva neza ukurugutura amatwi awuzura amaso nk'igikere cyahaza amazi. Uyu buca nzanira umusengezana. Ikintu no kubarira rero uzura araba neza ibifungurwa afungura muri iyi nzu, ingene bitetse, ingene biteguwe, ingene byahiye. Ntaze yigera ajya mu musenyi mu ngeze arizo zisazojya. Ntaze yigera hekenya ibuye. Ntaze yigere abonamo n'akantu k'icyatsi gatoyi ko mugirira nabi ko tuma umubebe wanje atamererwa neza mu nda. Urumva? Agira nzanire umwana azobona yuko itunga rya musazanje ryose rikwiye gufatwa neza. Uyu agira avuke niwe samuragwa ngaha muri iyi nzu. Niwe bucara bitunga ryose rya musazanje ingene rigenda, ingene rifatwa, aho bigeze naho bigarukira. Uranyumva neza? Ukaramu kuhirahiriye ugakora ikiri nyuma nivyo nakubariye. Umenye yuko ngaha mu rugo uzo uhasezeye. Ndakubari. Ariko umva ndagucira gace. Mbe wagace wocira naka. Umviriza ndakubwira. Karatango. Sinaguteza amatwi. Sinakumvirije. Jewe urasedura kuntega amatwi ukanyumviriza kandi ugakurikiza ibyo mvuze. Mugabo jewe sishobora gutega amatwi wewe nkande wewe. Ariko ico nakubwira uyu ni giki? Uyu ni giki? ntashobora guca bugufi cenye yubahe uyu. Ariko ico nakubwira uyu noyo kubaha uyu kandi igitugu kirakura ntikisumba izosi. Ako gafisa amajambo. Ico nakubwira coco wewe na utaniye n'umurozi aoni ukura umuroga mu mutwe. Ibyo bintu koko uri umugore w'ubwenge nibyo onyo bigukorera iwawe mu rugo rwawe byo kunezera. Umviriza ndakubarira burya sanze umuyange utacubaha umuriro kandi kudahanirwa byorora imisego. Nawe ko wiyemera uri umukozi ngaha muri iyi nzu, ko wiyemera uzukore ibitajanye n'ibyo nakubariye kuvyerekeye uyu presence wacu. Umviriza rero burya rero amata wewe bigero ubona amata tukura nk'amaraso, amata yamayera ibihe byose. Burya uyu onye wewe aho onye urikura mubesha umuroga muntu murata nturara ngaha. nawe nashaka no haguma. Inyo shambi ingana umurozi. Ntaco. Reka ndonke umusengezana. Uyu ko vyase kwa muduha. Yabuze umuroga kugira aduhe umusengezana. None obumenya gute? Mana we. Obumenya gute karoba yo bari umusengezana bipe kuri musaza. Umviza ndakubarira. Burya wewe wavuze menshi ndakwihweza ndakwinumira. Burya mbona umengo wewe umengo ugeze kure. Oya jendi nga hafi sindi imana. Burya wewe umaze iki ngaha muri iyi nzu wagakuriwe ureha nino ryanje rya nyuma. Ushaka iki ngaha wewe? Burya wewe wamaze kutumenyera wewe. Imye byose umaze ngaha ahubwo wowe umurozi we. Ni waroze Farhana urogana musaza nje kugira ntibabyare. Wiketse amabinga bayafite. Sohoka wamabinga we. Nurukura mu. Sohoka n'urutwe rugusumba. Urabona hoshi urutwe gubwenge ubiriza ukanakazi ukanakazi. Wo kubona mu maso kubatura umuntu. Hoshi wa mshenzi we. Hoshi wa mukoshiwe. Tagira ico uba. Urabona? Farhana, wiki gikuru warakirereye ko wewe? Warakirereye ko ni wakigishije ingeso mbi zo kuvuga ibitakirabo. Kubera iki kivuga imbere y'abantu? Nawe uri ngaho kanuma? Umviza ndakubarira. Umviriza. Je singeneye amajambo menshi. Uravye nozojana nawe. Umviriza sanze yakoze ngaha kuri princesse wiwacu. Sanze yamukoze ko Farhana tuzobonana nawe. Urabona? Bashenzi babashenzi. Umusa zo gukora. Agahirahira gusa yagikuriki kavuga ijambo. Ujya muntu wanzohotora nkuhotora umugozi. Urona umugozi? Azombura aho yangoye. Hamuyu nawe. Uyu umuti wori kuzikura atekwa. Haguruka tugenda umerekeze. Urabona? Bato bamaze kubayana gusa hashi hariya. Abo no kwenyeresha.
nzaniye inkuru urazi ko Hadia afise inda sa Hadia afise inda wafise imbanyi birakuryohera my god please kansubiremo gatoya iyo ni inkuru nziza kuri wowe oya apari kuri je ku muntu wari wese ni inkuru nziza sivyo none hari inkuru mbi hari yo kuronka ikibondo vrema mani kweza kibondo kuri we hari inkuru nziza no kuri family yagiyemo ariko nibaza ko wewe wari kuvyakira neza ariko udatwenze utiko vanda kubwira sivyo hajya ikintu cyo nyine ugomba kumenya ni wananigwa gutegura ntuzo wateguye kunanigwa sawa rero kuba afise inda simubabara kuri jewe sivyo none urazi iyo nda ni yande ni uriya mugabo bari kumwe afise vyemezo ovyemeza ko ari yiwe banakubwiye hajya umwana umenya se wiwe ni nyina kugeza n'ubu sindagutahura ushatse kuvuga iki akabigira akabizi kajya imboga karitse sivyo buno buzima turimo turi muri cercle y'urukundo kandi muri uru rukundo amafaranga arakenerwa ariko amafaranga si byose amafaranga ntigeragura urukundo na rimwe nubwo kwibesha rero umwana w'urusaku ushatse kuvuga ko igenda ari gwawe cyane ubuvuze je ntavyo navuze ariko kuba afise inda ntacyo bintwaye she's my girlfriend kandi azokwama ari girlfriend wanje sivyo igihe yagenda niwe wampanuye ndavyihanganira waruzi bizoba hari imbere sivyo none kuki no babara du celebrate rero turyoherwe yes of course duhimbago ndakubwira ikintu urazi ko uri mubyara wanje kandi ndagukunda kandi ndakubaha urabizi ariko ijambo nagomba ndakubwira ugabanya imigenderanire ko uragenda gake gake kugira ngo ntuteze ikibazo hariya kuko ukabandanya uko ndiko ndakubona mushobora kudashika kwihangiro mwihaye na Hadia mone rero ugende gahoro kandi ndakubwira nimba igenda ari yiwawe ukagira amahirwe mabi akaba ari yawe umenye ko ari umuvumo kuri wewe kuko igihe cyose akiri hariya aracyari umugore w'uriya mugabo rero ugende gake gake ibyo byihotse nje ntaguhanura nabi ibyo byihotse akabigira akabizi kajya imboga karese nari kusubiriyemo rero ibyo ndimo ndabizi sivyo agakino wakanshizemo ariko nshobora kwakina kukurusha sawa nizera to ndakwizeye buke kuri umuntu aje twaye gusa ikintu gikuru cyari kidanye jewe sinanje ko niyo nkuru za kuyimbwira nashaka ndagusaba sivyo zumugirire anko kabisa muzi muzohura zumumbwire cyane ndera akazi ubuzima burananiye Malove ubuzima bw'ike butangwa n'Imana hamwe n'ibyo byose ariko n'Imana itangira mu kwitanga nawe niyo mpamvu ngomba kwitanga nkarondera bibutume vyanka mugabo narondera ariko nzoyimubwira kandi yo gusuga umusenga Imana kandi ubuzima buzohinduka ndavyizeye nani Imana usenga abantu yizeye Imana yanjye sibayari dukomeze dusenge ndazi neza ko ubuzima muri muno munsi ejo siko uzoba bumeze uzohinduka hamwe nzokubona uri mu kive wiyiti mbwire ati bivuza kubona abakire batakingira abana nikundira Bashirafu urazi nari ndakurindiranye igishika ahubwo je ndatangaye mbona ufise umunezero akamwenyu niko wose umunezero udasanzwe ubu rero umunezero naho rangira igice cyawo ubu rero wabaye wose ku mutima
ati kubera iki mbaza kwanza kubera iki no ngiye ikiri ngaha namaze gufata umuriro ufise urubeya rugarukira ngira ngo rusumba n'inzu burebure kuwushira mu mutima wa Farhana kutavyumva yoherwa umva mutima wiwe namaze gushiramwo umuriro w'urubeya umwe ururumba utereye ikintu gusa cagitukura ubwo nyene mutima wa Farhana yoherwa yo Farhana ndaguhaye umuriro mu mutima Berujya wewe ufise umutima w'ubuntu ufise umutima w'inzoka ufise umutima w'imba ufise uwuhe mutima wewe uratanguye bimwe manda ufise umutima nk'ubinyamaswa gute wewe gute ukushimira ikibi kuri mugenzi wawe ukakishimira gutyo kikaguha umunezero sineza kukubarira ibyiza biracyari byinshi biracaza mw'iyi saha n'isegonde Adia afise imbanyi ya musazanje urumviye muri cyane n'urubeya ruri mu mutima wa Farhana ni gwiza wewe kuwe kutambona byiza wewe ndakubaza ikintu kimwe cyonyine ni iki gituma ujya mugore umwana gutya ukamwanga akanuka ukamwanga urunuka none no mukunda nkande no mukundira iki no mukunda ngo afashe iki no mukunda ngo tuzohurire he be urazi ugwango wo mwanga yuko na Adia asagwa mwanga munda Adia afise imbanya ya musaza ndafise inda mu misi zazoduha umubebe none hajya wicara uzi yuko amukunda na Adia nta wakunda Umukeba ni Mukeba w'umuntu gusa mudira basiga kubwira ijambo rimwe uryoherwe muvyo nakubariye burya akataretse yo munezero fise usumba w'abazima n'abapfuye agataretse kaba gasema namba ufise ibyo ukora buriye cyo ukoze cyose iyo aba ari kibi ni deni iyo aba ari cyiza ni deni nicyo kivugo basi nubwo kitongaruka kuri wewe turafise abana twavyaye burya wewe ntakwikuye kwizosi wewe ndabona yuko umengo wamaze kurenga igikanu papa shirafu wewe burya wewe cyo ndonderako wewe ndabwira inkuru nziza nk'iyo inkuru iryoheye umutima iryoheye amaso iryoheye umubiri wose hamweze umbwire ngo ibyiza ibibi bikugaruka namba ari ukora ibibi si jewe mvuze byo kandi mvuze byiza kandi nkora byiza hazibagira ndo nk'umwana ibyo bindi nabyo be wewe urazi yuko la rouge beze ya mbere wisinze yuko wayihawe na muraba zawe uri munsi umuraba nk'umwanzi none iyo muramuka urazi yuko n'amavuta wisiga uno munsi ari we yakweretse ahubwo ayo mavuta uvuga niyo rouge beze uvuga nagira abikuye iwabo arazana kuri iwabo aranzanira ntiyabiguze amahera ya musazanje iyo atamahera ya musazanje ari kubigura n'ibindi aracama kandi azompa naho ndamwanka azompa mugabo ndamwanka buriya nije nayikwegeye naraguye mu kaga umuntu ndi mu mwijima ariko mana uri kibazo kuri jewe ndi kibazo jewe wame wibuka je mama Shirafu ndi kibazo agasozi kinahanurwa kahiye abagabo babona nawo karasha ndaba bagabo kandi nyamutegera kazoza yakwereye inda kuyinda urakwega wikwege iyo migani n'ivyo wawe kumenya jeje nibindaba jeco ndaba gusa umusengeza nangira ndonke nkaca niga ningene ujya mugesera ngo ni Farhana ndamwomora aje guhira mwishamba twaharutamena ahire mwishamba ariko iyo mwijuru irakubona wano wibuka kuri munsi y'izuba reka kumbwira ibitumvikana we aho kuvuga ati uyo n'umugambi mwiza akataretse je nakubije kunungura uzombwira ujya wa mugabo wewe iyo umaze si usigaje ujya wewe iyo umaze si usigaje wakivaga mana wanje we naco ndikivaga n'umugore wawe